Jeno gusa naho ntazi Igiswahili. Nukuri sinovuga ngo nimekuraga bijumba. Aya, bijumba. Munanzoka ngo zikani mu masa. Yewe ga yewe. Yeah, of course, yes, mfite amadina ane Kurubende Labelle Michael. Come on, ngo yishwa? Kurubende Labelle Michael. Donc urumva utwo Labelle Michael. Kanda gutera inkuru y'iryo zina. Cyangwa niko ndacumva nawe. Sinari nzi ivyo ari ivyo. Rero nkumva abigisha misi yose baje turiko turahajya guhama interrogation arezenye ibipapuro. Ngo yiwe ninde ngo araguhumiye mwana. Kurubende. Ni mwene amabuye. By the way ni Kirundi mugabo gyuzina nyene ya kenshi iyo bavuze slam canka yandi ma art oratoire twumva cyane cyane abantu bo muri sud abana bo muri Kumutanga muri Rohero hena hehe hariho abantu badashobora gutahura ko ajya ma quartier muri nord mu Kinama surtout Kamenge hehe na hehe atabana ushaka kuvayo ushaka kwiexprimer mu gifaransa kandi hari ukuntu babana bakuriye muri aya ma quartier disons ko yaba boss usanga bavuga bati umuntu avuga Igiswahili no mo impoli peut-être ko ataciye kunabe ishure canke abadafise indero nyinshi jewe ni papa yanteye inda rero ugasanga ugiye muri dilemme yo kuvuga uti umwana aho niyavuka est-ce que au moins il me croira azovyemera que à part d'être sa mère que je suis sa grande sœur ikintu kigoye kubwira umwana wawe ngo urumva rero jewe mwana naho ubona di maman wawe di na mukuru wawe buga dusangiye papa quoi c'est quoi l'histoire je voulais fuir la faim la guerre de chez moi mais je me suis retrouvée en guerre avec mon corps chaque jour je perds un morceau de moi ma confiance me quitte peu à peu mon âge ne cesse d'augmenter 30 ans maintenant dans ma tête rien d'autre qui se passe sauf les messages de mes copines uzorongorwa ryari Karire wabamire mwavukiye rimwe afise abana batatu naho guma wishinga inoti alhamdulillah $300 nourrit mes oncles et mes tantes et certains ne cessent pas de m'écrire woho waratomboye ntukenya mais s'ils savaient à quel point je travaille dur à quel point cet argent m'a tout volé le plaisir la fierté d'être appelée une fille à quel point cet argent me coûte la dignité devant moi la vie ne sourit plus j'essaie juste de la maquiller avec un simple sourire fort je ne suis plus la fille comme avant je ne suis même pas la femme comme les autres bientôt mon contrat sera fini. Où irai-je? Me retournerai-je dans mon pays natal ou voyagerai-je encore? Une fois. Jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment? Quel sera mon confort? Wow. Uzorongorwa ryari? Hey Ben. Yes, me Amal. Hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye tanganye kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel paradise on earth. Hello ladies and gentlemen, you are blessed now wherever you are. Nizere komeza neza ku mpande zine z'isi. Imana ibaha umugisha kuba mwarahisemo kubana natwe nababwiye ngo no mwaka ntituzigera tubatetereza mwitege umunezero mwitege kwiga cyane cyane biciye muco wari wese yahisemwo kinamatanye n'umuhamagaro uba waradushize hano for real and 100%. Jenny Spadikuriyo Leonce Desan Desan Dr. Vlog KDiko aka the ambassador umugabo yitwa Bob Vanchi arahabaye cyane kugira duhereza amasanamu tutobona ahandi hantu na hamwe uyu mukobwa nakiriye n'umurundi kazi for real arasa neza ina natural beauty Niko kumbeshera kumbeshera ndagusaba nukuri ko Imana ufise ubwiza karemano pe oya sindavyizera neza muri bake basigaye hano hantu bataratangira kwiramba twatuvuta ari ibintu byateye hano muri no samaho bariko barayitera mana isa bitanguye nabi oya
umwese n'ikintu akunda je ndakunda kwandi naturel sinzi ahubwo no musingana ni ndanatangaye mboye ku munwa washize kwivyo bintu umenga nabagishije nko ku muntu Ibyo bintu urazi mperutse kumenya vuba ikintu babikoramwo naratangaye cyane. Babikora muki? Ushobora mboya woho nta n'imyaka myinshi uragira abantu bagishize nk'imyaka 40. Atamenye ibintu bisiga ku muntu ikintu babikoramwo naho biva. Ndahagupfinze. Bihe. Naheruka widocumenta aka kantu kakunani. Oya mbarira babikora muki? Oya tombotsa. Kandi je ndakunda kwitangira ama gift nkuko. Gerageza vraiment. Nuwaronka na 25 sidi 50 gift ndayita nukuri sifise ide hano bakora kandi ni wagitora kabisa sinza guhakana rouge bayikora muki bayikora muki nyene nabwo wenda ko bajije oya ahubwo wimbarira Joyce ndiko nabona ico kintu cyo kwakira abajournalist uramubaza nawe akakubaza bayikora muki ibintu babikoramo umuntu abizi ladies and gentlemen umuntu azi ikintu bakoramo ni rouge à lèvres kwesha buryo unaga pronounce nari nashatse yo pronunciation urumva atubwire gusa je na documentation nabonye biva ni hatari naho nza kukubwira ariko burya ko ndabikubwiye uko ku mugoroba baza chat GP ndabikwemera baza chat gusimu ati none ga chat rouge à lèvres mana ya ego ati bayita rouge bed abandi bayita rouge bed rouge bed bo abana twakuze kenshi tukiri bato wumva kuvyo birouge bed wisize turiko cyakira kwa kundi twakina manja ayise kenshi niko mwabyita ndakwita kenshi Rero ngoga yavukiye Bujumbura muze kunyangana mu Kirundi cyo ariko ndakunda uburyo uzi Kirundi cyane kandi ukaba ari no mu club wanashaka avuga Kirundi ndakunda sino ukaba uvuga igiswahili ahantu wavukiye abantu benshi bavuga igiswahili sivyo n'ikirundi gipfuye ukuntu ego wabishobojwe n'iki nuko nashoye kuhata umwanya muremure gose ego mugabo kenshi umwanya nawumara ntari muhira nanje iyo mba ndawumara ndi muhira wasanga afise kw'ishure nirigwayo hanyuma nkataha ku mugoroba tukabura nabo bantu je ndaguteye n'inkuru burya ku giswahili kingora gose oya uraninya kukikubwira ati wohavunshira urabona ndagucokoza jewe ndiko mpuye n'umuntu avuga igiswahili yo hari ubwiye kimwe nako ndava ku ishure mpura n'umukongomani baje arambaza adresse byaranse ndaburi ngerengira oya ntacuzi kurugara kuko no gutanga adresse y'ikogora aho ndakigusumye yo birangora bintu ngo byango ngo gupanda ngo yo babandi bari bacoba ngo ndagupigia kesho je no gusa naho ntazi igiswahili nukuri sinavuga ngo nimekuraga bijumba aya bijumba nukuri hari unakivuga neza ngo nimekuraga bijumba ngo bigaza sita ngo nanzoka ngo zikanyumasa yewe ga yewe Ura nabizi habura vuga igiswahili ukavuga ati nukuri nanje naho ntakizi nukuri sinakisanzura gose ngo mvuga uko kuntu kijumba ngo mateke mugoga adango yanweze anyway udondora abantu badukurikiranye bashaka kudondora nka kuvuga nabi oya ntumvuga nabi je nza kwidondora ndakunze izina rimwe kandi nzufisane Yeah, of course, yes, mfite amadina ane mugabo sinkunda kajana kuri social media. Nzahantu dukunda guhurira simba nzi kariti uvuye muri kiyo ntoyivuga ico nzi cyo mu gisagara ca Bujumbura. Ego, mu gisagara ca Bujumbura nitwa Beka Iri niko niyita. Naka aka Beka Iri. Beka Iri. Ariko rivuye muri Iri rivuye muri Irishura. Izina bye banyise. Bise n'ayandi madina ariko ayo niyo madina nkunda koresha ko cane n'abantu banje ba hafi niyo banziko. Nawo twiganye n'abakoronije ariko utubwiye abiri jewe nzane yego none kimwe namaze kurongora bakaranga muntu yawe yatubwira yose y'abavyeyi bakwise oya y'abavyeyi rimwe yateye isano ariko nka mwana w'Ibujumbura yo kwitwa Bucumi kabisa bariho kwe banyabenda yebwa yewe bakamye n'ubu banzi nahora banzigiragira iki oya ibyo ndavyumva mugabo aya mazina y'intuze bayita menga amazina y'amazina nyene
Yimize voilà amazina y'imizi ayo jombra ntayari arahari hariho abantu usanga bagifise ya mentalite yuko abana babo bategetswe kwitwa amazina y'abasekuruza basekuru rero mwene abo bantu mwiganye iyo abafite ikirundi ku buryo hano ugasanga n'umwana wo mu muco ataha kwikaro ego ngo ugasanga yitwa Semantuze ugasanga yitwa Nzigirasya jewe narifise umukobwa twigana yitwa Kurubende la Belle Michael. ngo yitwa Kurubende la Belle Michael. Donc urumva utwo twira Belle Michael. Yo ambarire ndamuvuze. Ni n'umukobwa. N'umukobwa vraiment. Yitwa umva. Rero reka ndagutera inkuru y'iryo zina. Cyangwa niyo niko ndacumva nawe. Sinari nzi ivyo ari ivyo. Rero nkumva abigisha misi yose baje turiko turahajya kwa ama interrogation arezenye ibipapuro ngo yiwe ninde ngo yishe ngo baraguhumiye mwana sinatahure n'izina n'izicarico niho namwigenda mbwa ati mbega rabi izina ryawe ninde ngo ni naco wumva none vyagenze gute cyangwa ati navyo numva carrément sigurira Kurubende urumva ngo ni amazina birafatanye hari nk'irivuga ryo gukura hakabaho n'irindi iyabaga yewe n'irindi rivuga ngo iki n'ikirundi cyo kivuge gukura no kugira yo ni mune amabuye by the way ni kirundi mugabo iryo zina nyene je kinangaje n'ukuntu yanagitwa nimana bimisanze yari umukobwa yari umukobwa n'umukobwa ivyo bintu yobikora gute ko abikoreko nico kibazo nanje nagize rero hari abavyeyi usanga acambwira ngo ni izina rero ngo rya sekuruza wiwe rero niko akunda avuga bati nta kuntu two kwibagira umuzi w'ikintu kanaka isokuru ntazigera yibagirana acavuka rero ari umukobwa avuka ari imfura se wiwe aba mwisi iryo zina rero turamutahije hari hose nimba agihumeka yumva yuko Beka aramutahije mwa kino kigari ego vraiment ndamuramukije mbabare cane none kacita je sinzi ko arabihinduze sinzi kuva duhejeje ishure gusa ejo numva vyonderanje ari nk'umugore wanje kwera yabugaye ego umugiye nk'ahantu utitaye ku nsiguro kavugitse neza umenga n'ikindi kintu ngeje nzi ko ari n'urundi rurimi gasubiremo twumva uzagumutse ibara uzankoresha ibara sasa wivuze kuri side nyene ko umuntu aba yitwa ariko umuntu burya mu kwivuga neza nka twebwe tuba turi hano hantu arivuga n'ibikorwa vyiwe urinde nyuma yo guheza amashure uhugiye mu biki muri no misi ndi mu byinshi cyane je umuntu ambajije ngo ukora iki namusanga ndambwira ati nkora ibishoboka byose kuko ikintu cyose gishoboka cunguka bien sûr kitari kintu gituma ntumwanya ndagikora ariko cyane ubundi muri journalisme ndi umuslameuse ndi umuririmbyi sindaririmba ndakunda kuririmba basi kuririmba ni mvuge gute ni hobby hobby bya bintu ucishamwe bikuryohera mugabo atari impaka ngo uzubigira umwuga of course ariko wona bikora navyo ukabigira umwuga nabigira umwuga mugabo birasaba ikiguzi kinini cyane muri monde tugezemwo ntiwiteguye kugitanga none uravuga igiki ikiguzi Mwana yawe ayo mugogwe ko nawe nyene sama igiye kumva oya vraiment sama je nzosiga ndi muzima iragusiga uri muzima yego nahizonca nyene ico kiguzi ntiwiteguriye kuba wogitanga oya siniteguriye kuba nogitanga vraiment kuko nta nakamaro ka danger mbona cyo kugitanga eka tavyo mbona ariko sha ntubona yuko music urazi ko music y'u Burundi sometimes je mbona ni Kenya abakobwa kabisa nk'uburavye atari nishi uyu Esther nishi na Kerina ariko arazamuka ego Kerina ariko arazashize n'akagoma hanze na Fizo ego ubundi ni uyu hari umukobwa nabonye ngo yashitse mu Bufaransa Ice Evania Ice voilà na Monia Flair mugana abanye ntari uburyo baririmba ukabona mu mwanya umwe menga barabuze n'ikini uraza abakobwa si benshi uganije n'abahungu aba wiyongere ku gitigiri ndasaba no bikora mugabo nyene udukubita ama R1B akabaye na no batamwe ntimugire ngo kandi uririmba wowe uririmba R1B of course ndabibona ko ari ku matching narimba sivye ko na rap nyene wayakubita kuko abantu basiraminga
no kurapa burya barabishoboye. Yego slam irashobora kwimaria na rap. Okay. Uzobikora none tuvyite? Ego if Imana yobezagira. Nabikora vraiment nkabatamwo ingoma hanyuma aba diaspora bakizana kuri ba managing canke ndazi abantu b'aba diaspora rero namanye n'umuntu ujya arambwira ati niko kariko karica ibintu hano. Ati abantu benshi bakora ibintu batanga ingiyo monde kandi no monde nawe yaza ugasanga yinjiye nabi. Sirico iyo bigeze nko uri umukobwa ugasanga haje abantu b'abagabo hakukumanaginga vyanya ugasanga bagirira managing n'ibindi. Ego aho rero niho bipfira. Cha kiguzi udashanga gutanga ugasanga uragitanze. Kiguzi ndanguzi nkasanga kirononekaye. Nedari zana so nakubonye cyane mu bintu bya Islam ndagukunda cyane nagenda nakugenda n'umufana wawe akomeye bigeze kuri irya side. Bikaze kabisa. Ino kote ya Islam ibintu by'imico n'akaranga murimwo. Je narabikunze cyane uburyo bikora. Muri no sama kuko sama niho abubatsi bubaka niho ibintu byinshi bikorwa abarongora benshi burya barongora muci. Muduteguriye iki? Bon turasi ibikorwa byinshi cyane byinshi kubera ko mfise umugwi ndimwo ni equipe ni collectif yitwa Slamki. Yitwa Slamki. Slamki. Slamki nama. Parce que twaragize analyse dusanga kenshi iyo bavuze slam canke yandi ma art oratoire twumva cyane abantu bo muri sud. Abana bo muri kumutanga muri rohero hena hehe. Erega nibo ngo banavuga igifaransa neza mube mwemera mu abana. Rero hari abantu badashobora gutahura ko ajya ma quartier muri nord mu Kinama surtout Kamenge hehe na hehe atabana ushaka kuvayo ushaka kwiexprimer mu gifaransa. Rero Slamki hari ni Slam Kinama pour défendre peut-être quartier yacu Kinama canke zone Kinama ya kugira ngo ishike kure and tuko turabategurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye surtout muri art ya muri domaine ya Islam. Of course yes turafise ibikorwa nkuko twama twakoze so many times birahari cane ku matema gyatandukanye. Mutegura amatema then mukaja kuri tere mu gupresent. Of course turagira nka spectacle tukayita izina tukagira nk'ikintu twanditseko theme twandikako kugira ngo turavye sano nibihe aho biba bigeze aho ibintu byinshi ikintu kiriko kiravugwa cane muri ico gihe kintu giharawe tukagikorera ko turaba mu ma anglais yose parce que kenshi fise umukoca akunda kumbwira ngo mu artiste n'umuntu ategezwa kuba afise 3e œil ategezwa afise ijisho rya gatatu rirengeye amaso abandi babona. Ako kantu nakubwenge. Of course ijisho rya gatatu. Ijisho rya gatatu nimba aravye nimba jewe ndi umu artiste nkashobora kuraba iyo kamera sindayibonemwo gufata ama image gusa nkabonamwo effort umuntu yagize ariko arayikora kugira ngo azane produit yose iri fini imeze uko uyibona iri kirarasa. Tukarengera bya bindi kubona kamera ukayibona ngaho gusa. Imagine nimba mbonye urubaho kanaka gubatse ku nzu mbaze imagine environnement quelque part yamaze kuba détruit igiti bakase hanyuma bakagihinguramwo ivyo manque yahasigaye ibintu nk'ivyo donc umu artiste ategeza kuraba mu yindi angle y'abandi bantu basanzwe bategeza kurabamo. Rero turi mu bikorwa turabaye ibikorwa nuko mugiye kwizana ibyo bikorwa byanyu mubikora navuze ururimi rw'igifaransa ko nigeze kubyumva ariho muri ko murabivugamo biguma n'ururimi rumwe gusa canke n'izindi mura mixing. Hariho umu artiste wese abafise ururimi rumworoheramo. Bien sûr utegezwa kwandika mu rurimi umetriza neza. Hariho umuntu ametriza ikirundi neza cyane n'abandi bametriza igiswahili français anglais biravana rero umwe wese yandika n'ururimi ashobora kumva yovuga nyene clairement akexplaininga. Wewe ugwawe préféré ndava hano no musinzi go prononcer ugwawe préféré n'ugwahe? Jewe ndapréférer Kirundi ariko quand il s'agit yo kwandika ndandika en français nkandika no muri anglais ariko ni Kirundi sometimes ndacandika nko mu manza zo gukosha canke gukwesha gutanga umugeni ndashobora kwandika mu Kirundi hanyuma nkivuga amazina. Ego wewe uri umumati what? Ndazi
tribilingue peut-être. Voilà. Tribilingue. Mbe kabiri ni ariho bilingue, tribilingue. Bini kabiri voilà. Wewe hose uvuga wagiye urumva ko n'igiswahili nubwo kinegirija naco nyene ubishatse naco nyene wogikora mwabwo nuko nibaza isoko canke teremo ko murakora k'igiswahili ntabwo kimacinga cyane. Oya ntikimacinga kuko biragoye guhiganwa na ya makaritier. Uri kurazana ibintu. Ucumenga ni kakano ko mukamenga n'ubundi kandi hari ukuntu babana bakuriye muri aya makartier disons ko yaba boss usanga bavuga bati umuntu avuga igiswahili no moins impoli. Peut-être ko ataciye kuja beshure canke abadafise indero nyinshi ibintu nk'ivyo nivyo bamaze kwishira mu cyane ko byubatse hano hantu kabisa kuko ni barya abantu nanje ndanabatinya abantu bavuga ibiswahili gose aragutukura uruntu hamwe nyene usigarira bati nta muntu ari hafi se yabo mugana bati bacaureke cyane je ngishika hano hantu kuko se yanavukiye natinya cyane cyane abatipe baba convoyer kabisa n'ubu sajya amasrenge bavuga igiswahili bagashiramo n'amasrenge basi n'amasrenge ko mutere batamwe by'abantu bakora bavuga barashiramo n'ikirundi kimeze uko ati kamone bano baja maruno rurimi ko baca muri kaje ugasanga nk'ibitipe nk'umunani byakoraniye ahantu ni uruswahili usanga ati bano bantu nzobiyentegramo yindi nayo constant maze kugira abantu bavuga igiswahili ari kuntu badafise amajwi ari plus bas bafise amajwi manini gose uko ratera n'inkuru ako kantu barakamenye voilà bavugira hejuru kandi kurabona voilà muri octave naho nyene irimo na bass kurabona umutipe avuga igiswahili avuga akajwi konze menga ntibitwika ayo mugabo urahura n'abandi ikijwi kinini ngwe bana ngo surabona tena ba unaona wewe guhara ico ni cakinde ca feke ari ni hari ariko gusara abatanye kuvuga igiswahili kizima cyo kwishuri ico beca lugha sanifu banavyiga kandi ntabwo dukwiye kubandanya twumva iyo mentality n'urimi nk'urundi nuko gusa hano cahashitse gihitira ahantu abagiserukira n'ubundi baba bafise ayandi maruke n'izindi nyifasho vyapfiriye nirajariza so nigeze kukubona kuri stage nibaza ko waga presence rimwe kuko ntahandi hantu ndasura kukubona ni ikintu wari kuravuga ndibuka harimo story ijanye n'umuntu w'umudiaspora uraza kunkosora sindavyibuka neza umuntu w'umudiaspora yagiye hanze asiga urunganwe rwiwe mu Burundi hanyuma rero hariya aza kwikangura ameze nk'umuntu yashaje wabimaze usa n'ugwerekana ko mengo umuntu yari karicuza avuga ati abo tungana bashobora kuba babyaye gatanu nanje nsaziye mu mahanga sindakibuka neza katuganire neza gatoya ucusigurira uburyo kiya kintu wacanditse na message ushaka guha abantu. Bon, yari nibuka ko twari dufise spectacle yitwa Le Confort. Ico gihe rero iyo spectacle yari ifiza kuvuga mu madomene atandukanye twibaza cyane ku bintu biriko biraba muri kino gihe ko usanga dufise abajeune benshi bariko bararondera Le Confort. Bava ino mu gihugu cacu bagiye mu bihugu byo hanze abamama baheze bagasiga ingo zabo bagasiga abana anyway naguciremo ko umuntu atari karumva neza kino kintu mu kirundi confort washatse kuvuga iki bega confort ndaza kuronga ijambo riri approprié neza mu kirundi confort donc confort twumve umuntu ari confortable n'umuntu atari ko arahungabana iki kirimo comfortable nise ndacuma ni nko dufate ari nka zone iri comfortable n'ahantu habereye ahantu wiyumva neza ahantu ugubwa neza ahantu ugubwa neza bakava rero ino bagiye kurondera aho bashobora kugubwa neza ngo barondera confort mu mahera bazo bariko barakorera abakobwa nabo si ico conyene gusa ni mu ma angle atandukanye kuko ndafise n'abagenzi banje banditse muri angle yuko umukobwa yigishwa amashuri menshi hama agapresenta umu boyfriend wiwe akacamubwira ati utegerezwa gukobwa 20 millions ukacusanga abahungu muri situation y'ubu bariko barabamwe ngaha mu Burundi izo 20 millions ntazoshaka gukwa umukobwa abavyeyi bakaguma babwirana ngo ye ugasanga haraje umutongo atavuze ati jewe wanje bamukoye $1000 mama wakaca yumva mu mutwe neza ko nawe wiwe ategezwa kumukwa $1000 ati n'amashuri ufise ntugire n'iciyumviro cyo kuzana umuntu atazompa $1000 ugasanga imyaka y'umukobwa iri kuragenda iri kuramujana ikamujana hari habafatiramo ingingo bakavuga ati twegere turigiriye
ku bana tuzogaruka mu nyuma tuzanye iyo $1000 wifuza twaramaze kwipanga fresh n'abandi baguma ngaho ati turindiriye wa $1000 gasanga biheze nabi abandi nabo bonye umanglo atandukanye abandi banditse ku ma text bavuga yuko kuri aba bavyeyi bakora mu ma banki gasanga arashaka coordonner akabwira umukozi ngo akabwira umwana ngo fungura ico ushaka kuri boutique uraza kuja gutora ariko bakibagira ingaburo ya cakiyago ko umutima udakeneye gusa kubona byose bihari ariko urakeneye cakiyago yandi rero kuziko umuvyeyi ashaka guha umwana umutwenzi utamanzuye umwana bakamuha ibimumena amaso ugasanga arace ashitse cyane bimunaniye gushika kuri za ndoto ziwe hakiri mu gitondo ugasanga umwana ibintu nyene nk'ivyo umwana avuga ati akabwira abandi ati wewe genda mwige mwe muri bijuju banyoko batarondeye jewe mama yararondeye kimuradishinga nuko ndamubwira ati nafashe ikiniki kwa naka akagenda kariha ibindi ntavyanezwe arazi ko umwana yiga aragira cours du soir ariko ntaronka umwanya kumuganiriza rero ni ibintu bigiye bitandukanye twagiye turavuga ko of course abandi nabo baravuga ku bantu ku bakobwa bashobora gufatwa n'amakariha ariko kandi aho Bujumbura ntibigwiriye mu micungararo kenshi hanze nako ruguru biragwiriye gose kuko twamatubona ku ma social medias abakobwa abwana bukiri buto bwafashwe ku nguvu ngo naka mu ntari niye se yamuteye inda uku byagenze kuri rero tukabifata bigapasa inaperçu nkaho umenga ni ibintu bidahari cyane mu gihugu hariho abantu bariko barabadesha muri ubwo buryo ku buryo n'umwana avuga ati jewe ni papa yanteye inda bakamubwira ati comment oses-tu? Umuntu ashobora kwambara costume nk'ujya mu rujunja n'ijambo nibikata ahubwo rero yokubaho ku mukobwa wiwe comment oses-tu? Rero ugasanga ugiye muri dilemme yo kuvuga uti umwana aho niyavuka est-ce que au moins il me croira azovyemera que à part d'être sa mère que je suis sa grande sœur ni ikintu kigoye kubwira umwana wawe ngo urumva rero jewe mwana naho ubona ndi mama wawe ndi na mukuru wawe canke ndi mushikawe nimba bya muhungu burya dusangiye papa quoi c'est quoi l'histoire ni kintu kiremera erega natwawe ko muyumvira bigeze kure bon nyine ni kakano bava ko troisième œil utegeza kugira ijisho rya gatatu iyo uri mu artiste ukagirana nico bita AQ cyo kugwe hejuru of course ukagira oha ikomeye na self confidence ego umva nanje ntobo mu artiste ico kintu wimvire kirakomeye cyane sasa igihe wawe ucigarutseko ntiwari wayimaze ego ivuga gute neza na neza texte yanje nanditse ivuga ku mukobwa yavuye mu Burundi aja hanze muri bajya abandi bagenda nko bagenda muri Arabi bagiye kurondera ubuzima hanyuma ugasanga avuye ino afise nka 25 ans normalement umukobwa yategezwa kuba ariko ariyumvira ibijanye n'ivy'urugo rwiwe muga pour le moment kubera ko situation financière y'ibitumize neza akaca yiyumvira kuja mu bihugu byo hanze kurondera le confort aho yumva umenga yoronka uko kwagukirwa genre ashobore besoin yose ayitunganirize aronke n'amahera akaba importé par ama promesse de salaire élevé akumva umenga nzokurira $300 nzokurira $400 akaca yashira mu marundi akumva c'est beaucoup d'argent hanyuma akaca agenda amaze kugerayo agasinya contrat y'imyaka 3 nimba agiye afise 25 ans urumva ategeza gukora imyaka 3 28 ans normalement ategezwa kuba afise nk'umwana umwe ugasanga nk'abo bavukiye rimwe ino bafise nk'abana batatu nawe hariya ino benshi bari muri iyo myaka bari nko mu bana batatu nawe ari hariya nta mwana aragira ugasanga ntari na propose nta n'umushere yafise et puis abatonti bakaguma bamunuganuga bino mu Burundi atujya nawe nyene arasaziye hariya mbega azogaruka yaciye ivyaro ashanga se mugabo ku kwezi guheze bakaguma bamucoresha bamubwira uti rungika uku rero ugasanga mu nyuma uravye mbega réellement iyo confort yagiye kurondera izo mumarira iki kuko ayo mahera aje ino azoba yasangira nandi
harashobora kuza ino yarahungabanye hariya benshi tubora kandi bariya ngo bari depressed ukuntu ego bahura n'ibintu amadepression menshi bamereye nabi kabisa ego bakora n'ibintu biremereye turabizi ko umuntu bagaca babona ku ma TV cyane hariya harateye ibintu byo kudandaza amaporno cyitwa masturbation burya kiko kirahonya abantu muri Europe urumva ugasanga baranonekariye aho hantu ego ugasanga bariko barabakoresha n'ibintu bitabaho imagine bakakubwira ngo ushobora kuryamana n'igikoko tu es l'humain l'être humain ukaca uzangaho oyo ukaryamana n'igikoko kandi ubu nizo business hari yego ngo zitanga amayero menshi nizo n'abinjiriza ekom rero baba bari harimwo abantu bakiri bakira ivy'amarace gose uca usanga bariko barakoresha nabi aba bantu muri Afrique bikaca bigenda uko et puis umuntu ukadosanga yaramaze kuba nabi naho yogaruka akavuga ati none nubundi mu rugo nzobishobora baduga ama etage menshi ama escalier ni menshi cyane yego bashobora kugaruka bafise ibibazo by'imigongo bazoshobora kuvyara bazoshobora kwibaruka ni ikintu kiba kigoye cyane ufite ndiko ndakumva rero muri iyo somo rero wava tubwira yindi je ndiko ndumva nkuraza kumfasha ndumva menga harimo akantu kavuga ngo success wogera kiyariyo yose uko wogera muri iyo zone iri comfortable uko bimeze ko amahera woronka yose kwisi utibutse ikintu kijanye nawe no kurondoka ngo ugire umuryango wawe nubusa aho kantu menga karimo canke gutaha ukagira icuma ari igihugu mugana nawe ukazosiga umugani kwisi ego of course yes cyane ikintu cuko naho ushobora kugenda kurondera ego nivyo nta choice ubufise bashobora kugenda kurondera mugabo kandi kugaruka naho ukagira ntiwibagire kubaka ubuzima bwawe bundi kuko ugiye hariya kurondera ukagumayo kwa l'histoire garuka ino kugira ngo ushobore kubaka umuryango wawe gusa benshi usanga baranutse usanga basigaye barura kubera ibintu baba bahuye navyo abantu bageze hano kusanga twenga datwenza reka abantu ibintu birerekana yuko beka abantu benshi kwisi twibaza ngo babayeho neza bashobora kuba banabayeho nabi ikintu citwa amahanga co umuntu yavuze ngo arahanda arashobora kuba atabesha ahantu ushobora gutungira umuriyaridi w'amafaranga ariko ugasanga uriko wigera ikiziriko buri munsi ngo wiyahure voilà ahantu ushobora kuba ufise imodoka ugenda mu mabarabara meza uryama ahantu heza ariko ukumva yuko ukwiye gutakaza ubuzima shaje nanje nzoca nkora yigisha abantu kwigumira hano twigumire hano ariko ibujumbura mubona itaryoshe ko iraryoshe mwanye niragoye boni si bibi cyane kuja kurondera mu mahanga ariko kandi kwibuka mbega iki gihugu cacu kizokubako nabande ko twege twari kucubaka ari twe turiko turagenda nyene kizoga biheza kibumusaka rero sana muragukiwe cyane nkuko babivuze baze ko bagiye kuza barabona ibintu vyawe sinzi unkundiye ko sigira abantu contact yaba ya groupe cyangwa iwe bashobora kubatura kuko je numvise mumeze nk'inzahabu yari yarabuze yari yaratakaye kuko igihugu kirakeneye abantu nk'abano bantu kirakeneye abantu bagihagaze ku mico kuko harimo umuco cyane ko kirakeneye abantu biyumvira cyane bagahanura ino societe biciye muri tuno tuntu no kwita utugenegene uno munsi turacita utugenegene ariko twite ibikorwa mvabwenge bien sûr ubasigire ibiharuro umunani kuma platforme yanje yo nkoresha haba kuri Facebook ndafise page kuri IG Instagram kuri TikTok kuri Telegram hose nkoresha Beka Eri na Telegram urayikoresha uri munyomuji cyane kabisa nkoresha Beka Eri hanyuma numero yanje ya WhatsApp yitange ni 68 67 09 26 niyo nimero nkoresha nitwa Beka Eri Beka yandikwa n'amace abiri apana kugira ke isanzwe ni ce Beka mane shimwe nsanze muri telefone na yarogise neza uraba nka pop yosanga harimo ke bandika Beka mu kirundi uko nyene ariko namiye naco biba bitwaye nuko bimeze kabisa ninzira kumugema bamwe ariko rero sinshobora kukurekura utedokwe sinzi yuko uza kuvyibuka Imana mfasha ukibuka nubwo ufise twishi twiza nigeze kubona kuri stage hari spectacle mu Kinama
intuze ijya ni poeme niki ni Islam nyene Islam wavuze Islam nakunze kabisa unkundire cyane duhereze muri kano kantu wumve uruhande rumwe mu mpande nyinshi ufise umukobwa twari twakiriye turaca tukwike abantu mpereze ko gaki akajya ari Islam wavuze akubahana ninga kugwaruka sindavyibuka kabisa yibuka Islam wa present inzu ya Mose bon ufite mba mfise ama texte menshi uravangamo wavuga igifaransa nkumvutemo akantu k'ikirundi hava come on nkumva bisoundinga neza kabisa akantu k'ikirundi bon okay reka nkwereke dukorere iyo wibuka diazar cyangwa dukubite kuri no wari kuravuga aba diaspora nimba nawe nyene ari bwoko bwa Islam bwanditse ushobora kuvuga la confort iyo nanditse ndahera ku gaparti gatoya kanyuma nk'amastrofe nka 3 ya nyuma ivuga ngo je voulais fuir la faim, la guerre de chez moi, mais je me suis retrouvée en guerre avec mon corps. Chaque jour, je perds un morceau de moi, ma confiance me quitte peu à peu. Mon âge ne cesse d'augmenter. 30 ans maintenant. Dans ma tête, rien d'autre qui s'y passe sauf les messages de mes copines. Uzorongogwa ryari? Karire wabamire mwavukiye rimwe afise abana batatu. Naho guma wishinga inoti. Alhamdulillah, $300 de dollars nourrit mes oncles et mes tantes. Et certains ne cessent pas de m'écrire. Mais s'ils savaient à quel point je travaille dur, à quel point cet argent m'a tout volé, le plaisir, la fierté d'être appelée une fille, à quel point cet argent me coûte la dignité. Devant moi, la vie ne sourit plus. J'essaie juste de la maquiller avec un simple sourire fort. À trop vouloir faire briller ma vie, j'ai perdu la vraie version de moi. Je ne suis plus la fille comme avant, je ne suis même pas la femme comme les autres. Oh yeah. Bientôt mon contrat sera fini. Où irai-je? Me retournerai-je dans mon pays natal ou voyagerai-je encore? Une fois. Jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment? Quel sera mon confort? Wow. Uzorongogwa ryari? Alhamdulillah. Ndakunda iyo uriko uravanga Nitaza gushira ako kantu nababara. Bon, oya nyine uzorongogwa ryari? Urumva hari uburyo uriko urabivuga ukamenga urataye wivugiye ibindi bintu kumva uracari muri ya Islam. Voilà. Umwanya ngene hajyo uzorongogwa ryari? baguma bambwira ati uzorongogwa ryari Karire wabamire mwavukiye mwageze mu bana batatu rero nategerezwa gushiramwo aka alhamdulillah kuko bigiye bihugu n'ivy'abarabu usanga abantu bamaze kujayo naho nyene basigaye bavuga icara Imana ishimwe kwa rutuba sandurari ndetse kuri kora aranda uvuze ngo bientôt mon contrat sera fini où irai-je je ne suis pas la femme je ne suis plus la fille comme avant et je ne suis même pas la femme comme les autres donc niba abantu usanga bashaka kugenda hariya bakabakoresha ibintu sinkiri ya nkumi ikamisha ubwiza bwayo nk'akarorero sindi n'umugore nk'abandi voilà nta mugabo mfise ariko kandi naba nkorerwa ibintu abagore bakorerwa nta mugabo mfise sinkiri n'umukobwa et pourtant ninda azoshobora kunshira mu rugo uzoshira mu rugo umugore azokubwira ati imagine nk'ubura akundana n'umukobwa akubwiye ati jewe narigeze kuryamana n'imbwashe uzoshira mu rugo umukobwa yakorera ibyo byose qui me mariera entre yanje mu guhera voyagerai-je encore une fois où irai-je confort yanje izobihe ko nagiye ngiye kurondera confort hariya nkaba ndayibuze my god you touched rero n'abantu bakurikirana iki kiganiro vraiment bakabona abantu bavuye mu gihugu cabo bagiye mu kindi gihugu bagiye kurondera confort mugerageze mu warahisishie muborohereze wow ego vraiment mubabere so kind mureke kuza murabakoresha bidakorerwa abantu uzorongogwa ryari Iki kiganiro giheze ntabishaka kabisa. Oya nanda kimwe. Numva ndagukunze cyane. Nzokongera n'ikindi gihe. Numva ndagukunze cyane kabisa. Mutahure angre ndamukunze. Namukunze nk'umartiste nk'umwana w'igihugu ankoze ko sinzi nimba wabikunze bino bintu abamukeneye agaruke. Like your comment. Ariko iyo nzanye umuntu naba nabwiye ngo simfa kumuzana. Buno n'ubutunzi bw'igihugu. Unkundiye nimbara kandi kajambo muri bishi twavuze tuba twanibagiwe usigira abantu hanyuma tuzosubira bariko barabona uburyo bikora kuri stage. Yeah. So guys, bye bye. Only that. Only that. Okay. Oh. Bon, icyo nshaka kubasaba rero je crois que twejeje icyo nshaka kubasaba nuko mwoshigikira waruka surtout impano ziriko ziravuka muri kino gihe
gerageza mudushigikire kuma platform yacu tuba dukeneye ko mudukurikirana ibikorwa byacu. Nababwiye ni Beka Eri ariko collectif ndimwe ni Islamki, nayo nyene Islamki turafise amapage agiye atandukanye ku mbuga zose, mwandika Islamki birafatanye, ni Islam na ki ariko bifatanye. Nshimire na Dikoko yadutumiye kuri TV akaba yashatse ko impano zacu zigaragara, naho Islam ari ikintu benshi batamenyereye, ni ibintu byo hanze, ariko abo dukundira boza baraza ama spectacle dutegura kugira ngo bashirikare kubona byinshi. Bacu Burundi buratunze n'ukuri sana, buratunze of course. Mudushigikire, murako ko harimo n'abakobwa bien sûr turi benshi twamaze kuba revolte, nidugishaka kuguma turima turyama mu nzu gusa. Turafise ama idea yacu ashobora kumurika akagera kure, turafise ivyumviro n'ama opinion twotanga kugira ngo dushobore ensemble pour construire Uburundi bwiza bw'ejo hazoza. Muri yambona kazoza nyene. Murakoze cyane, turabakunda, mushikare kudushigikira niki kinyamakuru cacu Diko Entertainment, mushikare kudushigikira cyane. Urakoze cyane, ndakubwira ngo nimba ari umukobwa udukurikiye ati uzorongorwa ryari. Ciao ciao. Ciao. Diko Entertainment.